nakunda bakunda cyane abanyarwanda. apara kuvuga ensemble shaka Okay, uvuga okay, ijambo okay. rimwe apara kuvuga Okay, ensemble étape par étape, yeah okay? uh-huh. Yeah, come on. Okay, Uh-huh. okay. Anyway, urumva Mm. rero icya gatatu ni uko nkunda n'abahungu bo mu Rwanda, okay? Abahungu bo mu Rwanda nk'abandi nyine abo nyine bashaka kumenya abahungu nk'abandi nimba ataco bitwa uwo muntu ushaka kumuvuga imbere ya kamera n'abakunzi ba Wagos TV bakamubona bakanamumenya. Oh my god. Yitwa ndi umuntu? Ko babo bakunda abanyarwanda cyane. Yeah. None Nabyivuge. uwo guhuza na Israel mbonye bamusaba iki? Buno mugihura nyine nike kintu bamusaba. Ujya wewe nca numva bingeza. Hello bakunzi ba Wagos TV, mwiriwe cyangwa se mwaramutse bivanye naho umwe wese aherereye. So nkuko mubibona imbere ya kamera ni Didi Dakim, inyuma ya kamera ni Clement Pro nko musanze mubimenyeye. Nkuko mubibona kuri uno munsi ntabwo ndije nyene, kuri uno munsi nabazaniye igisasu umwana atesa, umwana yoga mata akisiga bleba. Anyway, ni kuvuga iki rero nkuko mubibona vraiment nicaranye n'umwigeme mwiza munabiravye murana ko ari fresh. Reka tumuvugishe tumwakire muri buno buryo. Mwaramutse neza. Mumeze neza? Yego. Okay, arabana ko baradukurikirana kuri Wagos TV bifuza kumenya eske uwo mwigeme ninde, yitwa nde, asanzwe akora iki? Okay, merci beaucoup. Haba ku mazina abavyeyi banyise nitwa Dusenge Mireille ariko bakunze kunyitwa Mimi ou bien Mirena. Okay, merci beaucoup. Hama usanzwe ukora iki mu buzima busanzwe? Umunyeshuri. Okay, apari yo kuba umunyeshuri nta kandi kazi wo gukora canke bimeze gute? Merci beaucoup. Hama mu buzima busanzwe. Dakina film. Kina filme? Yeah. Dakina filme muri team yitwa Mr. Dossier Official. Yeah. Ariko mfise ikibazo kimwe. Ndibuka neza undondera kuri telefone arambwiye ko hari ikintu ugomba gushira hanze, hari banga wanyegeje basi riri muri wewe wanyegeje wifuza gushira out. Rero ni nayo mpamvu nakwitavye kugira ngo ushobore gushira iryo banga ryawe hanze urigaragaze n'abakunzi ba Wagos TV baryumve, n'abakunzi ba Wagos TV baribone bagire n'ico bagizene barivuze ko. Guys, nizere ko muri ebana muri ko murandaba nize ko tuza guhura muri commentaire tumwishije ico kibazo uyo musista. Okay, urashaka kuduga ku ijambo nakwitavye wampamagaje ko hari ikintu bifuza gushira out. Okay, naje urashaka kutubwira turi hano. Duga ku ijambo. Oh my god. Sinumva nyine kugerageza nubivuga gusa nyine. Sinzi sinumva no bihera tu. Why? Oh my god. Mimi nizere ko igihe wandondera wambwiye ko hari ibanga rinyegeje wifuza gushira hanze, ndetse n'uwo muntu wabikigo banga ari hanze y'igihugu akarimenya. Yeah. Oh, okay, open. Nakubwira witeguye gukora iki kugira ngo. Yeah, okay, nubimbwira jewe ndagaragaza uburyo bwose ico kintu uzovuze kimushikirazo bari hose. Yeah, ico kintu ndakikwemerera ndagikora. Yeah, ico kintu ndagikora ndakikwemereye. Navyo ushobora reka tuvyihorera. No, ntabwo twavyihoza. Nabwo mushikira. Okay, wevuga kuko warinze umama studio ko wabifuje ko abimenya. Okay. Gusa sinumva ingene bivuga, sinumva no bihera. Basi wowe uri kuraraba uyibaza ko yoba ari nkande wo muntu. Urazi ko igihe wandondera ntibigaze mbira umuntu wari barabizi. Je gusa wambwiye ko hari ikintu wifuza kumbwira. Kubisho wifuza kuvuga kugira ngo abantu bashobore kugira hane kukimenya ico kinanje nico nifuza kumenya. My god. Basi
basi icambere na mbere je ndakunda mu Rwanda ico nico cambere ndakunda mu Rwanda sivyo ndakunda igihugu c'u Rwanda my god imwe udashobora kwibaza urumva iyo ni ikintu cambere ca kabiri bakunda cane abanyarwanda apara kuvuga ensemble shaka uvuga ijambo rimwe apara kuvuga ensemble étape par étape yeah okay? Yeah, come on. Okay. Okay. Anyway. Rero ca gatatu nuko nkunda n'abahungu bo mu Rwanda, okay? Abahungu bo mu Rwanda nk'abandi nyene. Abo nyene bashaka kumenya. Abahungu nk'abandi. Cyane nk'abastar. Uwa mbere. Baririmba neza banyuzura ro. Kisi kuvuga ngo ndamukunda ngo ni kubera ngo Jean ngushaka ngo ko dukundana canke ngo nkunde canke ngo gire iki Jean no kugira ngo juste nyene nyenda bivuge tu haryohera en plus nyene ko ibintu vyiwe byose ngira nta gikorwa na kimwe akora nk'abandi ko ndakurikirana okay nyene ibintu vyiwe nyene biba okay nimba ataco bitwa umuntu ushaka kumuvuga imbere ya kamera n'abakunzi ba Wagos TV bakamubona bakanamumenya ko ariho nawe usanga egase wowe nyine usanga umukunda ariho n'abakunzi ngaba ba Wagos TV usanga nabo bamukunda ya cyandi si uko ndaze Wagos kwikira n'abakobwa beza nawo urashobora nawo bamukunda urashobora kumuvuga ari nawo bakamumenya nimba ataco bitwaye uno mustar izina giwe oh my god yitwa Andy Umuntu Andy Umuntu yeah mimi kubera iki wimviye gukunda umusitari w'umunyarwanda bon nakubwiye ntabwo ndi kubwira ngo ndamukunda ngo juste ngo dukundane kuko nzi ko afite n'umugore en fait hegi ushobora gukunda umuntu ukamukunda kubera ko ukunda ibintu vyiwe ibikorwa vyiwe ugakunda ijwi ryiwe ugakunda nkatuka comportement tu vois ibintu bene ivyo tu vois ibintu bene ivyo ni none kubera iki basi atandirimbo y'umurundi w'iwacu canke igikorwa c'umurundi wacu wakunze mugo kumva ko wakunze igikorwa ca Andy why icyo kintu urumva icyo kintu hari akantu tari kwashaka guserura gasoye tukamenye twese tukumva no icambere nakubwiye ko nkunda abanyarwanda sivyo Ega impamvu ahantu haduhendeye sahandi mimi nyumviriza ahantu haduhendeye sahandi ahantu haduhendeye ni kwe bacucisha warinze kuvuga ensemble ngo ndakunda abanyarwanda bose ariko iyo ushaka kutubwira ukuri kwa nyako wari kuvuga utoboreye kuri uwo muntu nyene wumva ugezene ukunda ushaka rudusobanurire wahe gukunda Andy wenyene utakunda abarundi wanyu kandi abarundi wanyu hari abastari beza basora songe ziryoshe umvise yo kubwira ndenge nakubwiye ati ndakunda abanyarwanda mesi navuze ngo abarundi ngo ntabwo ndabakunda no ndabakunda nabo kandi cyane ndakunda abarundi biwacu ariko ntuka nashatse nyene Jean kuri kamera en plus n'abanyarwanda ntuka aho bari nimba bihora binashika bagakurikirana no ntuzenye no TV bavyumva ntuka okay urashobora kundirimbira basi indirimbo imwe ya Andy Umuntu oh my god uwo warakunze muri song zose yaririmbye oya iyo umuntu mukunda ari gukunda n'ivyo byose kandi iyo umuntu mukunda ikintu cyose abakoze utegeza kugushira muri mind yawe ukagishira mu mutwe shaka undirimbire song imwe ya Andy yo yararirimbye kakunezera abo rero uranyeshe pe najwi nifitiye nuko mba nkasure va nta kibazo uko nyene iryo jinyene ufise n'iryo nyene aya ndavyo nashobora uri kumva katubandanya iryo jinyene ufise n'iryo nyene ndabona bishobora pe basi dufate uwo guhuza na Andy Umuntu ubu nyene niki kintu wumva ko wokora kubwiwe kuba gusa woba wicaranye nawe nkuko je nawe twicaranye wumva wokora iki wumva woba wiyumva gute muri uwo mwanya Bondo mbwira tugafashanya kuririmba wenda kanyigisha nanje nkanabimenye icyo kintu cyo wumva cyangwa wumva ko nyene woca nyene bafite twavyimenye oya urumva nyene ngerageje kuraba mimi ngerageje kuraba ndabona yuko nyene Andy hari akantu ndashaka kumubwira Andy ndabizi ko ubu butumwa abanyarwanda benshi baraza kubibona abantu benshi baraza kubibona
bakunzi ba Wagos TV twebwe hano mu Burundi dufise umwigeme uko mumubona imbere ya kamera akunda Andy uri kumva ariko aragerageza kubinyegeza kuko sudizina yitwa Andy umuntu okay urumva nashaka kundana nkuvugana nabi ko ariko aramwemera urumva aramwemera rero no kuvuga ko tobora n'abanyarwanda bamukunda bari hari ya mu Rwanda bavyumve ndetse ndashobora kubona buno butuma akavuga ati vraiment Iga mudemu ntacha wenda ashobora kuja kumuraba mu Burundi. No. Oya nazoza. Diga mimi ntacho ba canke nturiraba wewe. Aditko top. Nta birenze gato. Nta birenze ikindi naco kuba umuntu mukunda simaka ngo muce mugirana relation ngo birenze no. Umuntu ashobora kumukunda agakunda ibikorwa vyiwe ni nko hoza n'undi muntu agakunda ibikorwa vyiwanje canke je ngakunda ibikorwa vyiwawe ariko ata relation nyinshi nshaka ko tugirana tout juste ukabivuga. Ariko ndibaza ko utobaye nubwo uvuga ati je vraiment Andy uvyumva aho uri hose jewe ndagukunda naco vya bitwaye kana nawe yovyakira bien uko ugena umuntu ndazi kari umuntu happy mu mutwe ari umuntu no stress bishobora kuvyumva nene okay je nabivuga shaka ndivuge kaga okay shaka rero kino shatse kukumvisha canke wenda hava na yiyumvira ibintu byinshi nashatse kuvuga ni kuba navuga ati ndamukunda canke ndakunda navuze ati ndakunda ibikorwa bye ndakunda aha donc ningena ririmba ndakunda na comportement ntantukana nta bindi bintu uravuze yuko ukunda comportement tudugire kuri ako nyene ako kantu nyene ka comportement none comportement yiwe wayimenye gute mu gihe mutari mu gihugu kimwe cyangwa se mu gihe mutarashobora no kuyaga wumve comportement ze ukuntu zimeze deje ntimuranahura urumva ico kintu dushaka rero umbwire sobanure neza ukuntu washoboye kumenya comportement ziwe cyangwa se hari akantu mwamuhuriye kurigana ko nyene ukavuze tukakamenya naco bivyo wabitwaje bavyi just iganje mu Rwanda narimo okay kadi kuba bon ndakubaza ikintu kimwe namusi no muri gero kundi umukobwa kandi ubona ko tamusi numwe bon sikuvuga ngo ndigaye nguko ngana cyangwa ngo ngukonsa cyangwa ngo icondi no genda ndi proud no comment kadi bon ndanabishimira Imana cyane okay nore ndakubajije nta musi numwe birigera bishika ugakunda umukobwa cyangwa ugakunda umuntu apana kumuvuga ngo umukobwa cyangwa n'umukobwa mugenzi wanje ndashobora kumukunda nkavuga ati ndakunda ibikorwa vyiwe kungene yitwara kivo atakinda kimwe katana hamwe muzohura akaba ameze kuvuga ati mugabo nyene uraryohera pe mimi jite kwazi ikibazo kimwe ndakwazi ikibazo kimwe nabonye ushaka kunyiriza mugani gikunda none we kuri kurambaza nije naguhamagaye canke ni wahamagara yene twarabivuganye kumva twakorana ikigari erega mu nyene twakoranye ni kugira ngo nyene ushobore kumubwira Andy umuntu ko wamukunze bitora vyumve nabivuze apana kubi ariko wavuze ngo nkunda ibikorwa vyiwe gusa voilà none icucu nigihagije nibanga umaze kuronka kuva ukoreye ibiganiro nibanga umaze kuronka ubwiye ko bakunda ibikorwa vyiwe hari na 10 bashika yo jene ni meshi cyane ndakweke muri telefone ariko nako nagateka man nagateka ndakweke muri telefone jewe abademu bashaka ngo banyirukira ndakweke nkubu ari wampaye mape nibeshane je bandondera bivanye n'ikwa nyene twaje turagirane n'ibikwa je mba nkora uri kumva ariko ngire ko ndakwibariza mimi nkubu wo guha amahirwe ugashika mu Rwanda n'ikihe kintu wotangura gukorera mu Rwanda kuko uvuze ko ukunda mu Rwanda ukabakunda n'abanyagihugu baho n'ikihe kintu wumva ko wakuru ugeze mu gihugu cy'u Rwanda ho kubera iki wumvise ko ukunda mu Rwanda cyane twade abanyarwanda ndabakunda pe kwiyako basi wabakundiye iki bameze nk'abarundi vuga si wakunze ukuntu bavuga ururimi bavugamo basi sawa nako nyine ruratesa kandi ine barangirira tu none iyo umuntu muryohera afite byinshi ushaka kumukotira ariko atari makangu cotera bipfu okay dushaka rero dusobanurire mimi dushaka dusobanurire tubimenye ya kwiri ko wakunze mu Rwanda nk'ubu basi tugire dufate nk'uwo wagirirwa amahirwe basi ukaja mu Rwanda eka tuye kuja no kure basi dufate nk'waje ko twakoranye sivyo dufate ndaguhaye inoti ndakurungitse mu Rwanda par exemple umva ari kihe kintu wotanga gukora ushitse mu gihugu cy'u Rwanda nahatembera pe wahatembera kwera ko ariyo paradizo gusoma mu Burundi cyane nye ni navyo urabo uretse kuvuga ko u Rwanda ari rwiza gusoma mu Burundi oh my god bon ni heza nye ubwo rero nizeye ko utari umurundi we oya je ndi umurundi ariko bon none ndakubaza ikintu kimwe
ibara ryera uravuga ko ryera ritukura uravuga ko ritukura man none nje mvuga ngo Burundi ngo ni bwiza ngo burasumba u Rwanda kandi atari ibyo oya sishobora none ni gute ubona igihugu kari ciza ubibonera kuki basi cyane ni kubera wakunze andi navyo nyene bivuga oya reka turashaka gukunda igihugu kubera ko wakunze andi turi kuja kwinjira mu by'ibihugu bivuge mimi bivuge okay ndakunda basi navuze umuntu ariko nkunda benshi ndakunda Israel Mbonyi arahinduye wumvise ko uhinduye umviriza asi iyo ukunda ikintu ukunda n'ivyacu byose nakubwiye ko nkunda igihugu naciye president ndavuga ati ndakunda handi bumuntu mugariwe n'abandi benshi nkunda ndakunda Israel Mbonyi gospel ziyo ziranyuzura nazo nyene tiva ndakunda abasitari benshi bo mu Rwanda kandi ndakunda n'igihugu cy'u Rwanda ndakunda n'abakinnyi b'ifilime bo mu Rwanda hantuka reka ngaho ntuza kunsindamira uzi impamvu ukifata abakinnyi abantu bose uzi ko bakora ikigwa mu Rwanda aba gospel aba cineaste bose ukibashira hamwe kugira ngo utsinde never ntuza kunsinda guys uno mwigeme abantu bose mitwa kara abanyarwanda kazi muri ko muradukurikirana muragabe muratewe n'umurundi kazi araje kubatwara umva avuye kuri andi umuntu aje kuri Israel Mbonyi mugabe rero ntaze kugira ane kubatira agiye kubatwara abanani bane mimi shaka mbwire kwanza abo no twara probana nawo nurabajarata je shaka mbwire umuco gihuzana basi Israel Mbonyi basi nawe no kwiko kunda songe za Israel Mbonyi utavuga basi ko kunda za Ruvera Muhimbare za ako turi mu Rwanda kako tuvuga ibintu byo mu Rwanda ariko no mu Burundi rega barahari gusa twavuze mu Rwanda no munsi twavuga no bashaka ibyo Burundi navyo ramamagaza tubivuga sinavuze ko tuvuga ku byo Rwanda gusa mimi ariko wowe ukomeje kuncanga cyane ubundi bwo kuri iki ariko wowe ngerageje kukuraba uri mu bantu vraiment babona ko biboneka ko baba bakunda abanyarwanda cyane none uwo guhuza na Israel Mbonyi bamusabiki buno mugihura nyene nike kintu bamusaba ujya wewe nca numva bingeza bikugeza hagute mu buhe nca numva bingeza mu buhe uryo nyene basi ntudukugeneye ko yatanguye kuririmba akiri muto en plus agaca atera imbere mu musique yiwe akiri muto en plus bijya bari amateka ageze ko nukuri ndonga muri Afrika wacu ntabantu nkabaza Mbonyi nkababiri ushobora kuronka ntabwo ushobora kuronka pe rero afite album nini nya cyane je pense ko sinzi ntabwo bivuga ko oya none kwera iki ubona umenga mu Burundi ntabaririmbyi baba bari barimba nka Israel Mbonyi burya Israel Mbonyi yo afise indirimbo iryoshe gusuma indirimbo ya Ruvera Muhimbare cyangwa se no kurikana songe za Ruvera azikurikirana none mbuzi kwikirana ni gute ushobora kuvuga ko Israel Mbonyi ashobora kuba arenze gukora indirimbo gukora ama gospel abarundi oya bon ntavyo navuze ariko ntumbeshere batazavana banankubita alors ntavyo navuze sivyo ndakunda abarundi bene bacu ndabakunda cyane nabo nyene ariko navuze Israel Mbonyi kubera ko ndakunda indirimbo ziwiwe zirama basi ikintu igukunda kikakwinjiza no mu mwuka umva ukumva nyene uruzuye kigeze navyo kubivuga nkuko nyene navuze handi umuntu indirimbo ziwe ziri romantique ofisi ryiza yene gatuje nativa rero nandi bambe na Israel Mbonyi mu ndirimbo ziwe kubera ko zifise Dona majambo menshi kandi noneho nawe urabizi utigirishije urabizi ko Israel Mbonyi afite indirimbo nyinshi kandi ziryoshe ego Israel Mbonyi afite indirimbo nyinshi ariko je sindamukurikira sinimano je bamukurikirana Israel Mbonyi yangorane rero gize je nkurikirana abarundi biwacu shigikira iby'iwacu none ubundi bone bashigikira Israel Mbonyi Israel Mbonyi muzohurira hembe haje namwe tuzohurira okay reka tuve ubu ko wakunze andi umuntu muzohurira hega mimi bo ntaho ndi man abantu babana nitumenye iyo bigeta harike usanga naho tuzotura abakecuru n'abatama turahuye oya sinibaza ko muzonahura wewe sinibaza tuzonahura none ufise icaye kibazo je kintu ndashaka kugwana ukunda ibikorwa by'iwanyu mu Burundi nyene mu gihugu ciwacu nyene niho hari ibikorwa vyiza gutera ko ibikorwa by'iwacu mu Burundi c'est dire ko nibigigo cyo ngaha mu Burundi ntacyo kundi ndagikunda cyane akandi kandi mu mutwe ndumva ko Israel Mbonyi aririmba neza gusumba abarundi akandi vraiment karambabaje abarundi badushize hasi akariho karavugwa abanyarwanda baraguhaye igitureje ndavyibaza barashaka bakimba kazima na gitoye
I don't care. Okay, merci beaucoup. Mimi tugushimire cyane. Okay, nakoze kujebe. Kuko ndagerageje kuraba ngumye ndakubaza usanga nyene none akwinjije no mu bindi bintu ugasanga nyene uranarize. Ariko ndagushimire cyane. Nizere ko nundi musi ntwakorondera uzotwitaba cyangwa se nawe ni waturondera tuzokwitaba. Tugerageza ntuka. Gusa murabereho. Nakoze. Mbega Mimi ntaraheza kwanza mbega Mimi yubakundanye. Yeah. Ukundanye? Ukundanye nande ndifuza kumumenya no mu diaspora cyangwa se no mu Burundi. Ouais, entre parenthèses. Kubera iki none uriko uraduhisha none nibisanzwe Mimi tubwire. Entre parenthèses, OK? Nakubwiye ko ndakundanye, OK? Mugasima. Okay, Mimi je umva ndakubwire. Ndabizi. Shiro abo mu diaspora n'ubu ndabizi ari karandaba, n'ubu ndabizi ari karandaba. Abo mu diaspora, abo mu Rundi. Mimi. Sheri wa Mimi jewe je nguyu, singuyu. Turakora ikiganiro umunsi wa mbere, umunsi wa kabiri namuhamagara. Azogenda nkoze ikintu. Nzokora imbere ya kamera, hama nawe uzoca umuntu cyo mundondera mugira icyo muvuze. Ariko aranga kubimbwira azarani tubimenye. Je umunsi twase gukora ikiganiro kigira kabiri. Nzokora imbere ya kamera, ubusheri ne bari mu diaspora. Gusa je ngagaje kukuraba wowe ukundana n'abarundi n'aba diaspora. Ikibabaje narivyo narabibengewe. Inshunje kinababaje. Nuko atari byo kurikirana bari business kazi kiwe. Nakubwiye yaba ari umurundi yaba ari mu diaspora over. Okay, icyo ukora agenda kizi. Icyo ukora agenda kizi. Sivyo? Icyo ukora agenda ndakizi ariko reka ndagushimire cyane ariko nizere ko indi day tugukeneye uzotwitaho cyangwa se nudukena tuzokwitaba. Yeah. Ngira tugerageza nanje tugerageza ntuka. Okay, nakaye kajambo wogenda ubwiye abakunzi ba Wagos TV muri no mwanya. Ndabashimiye kubona badukurikiranye kuva tugitangura ndetse nubwo twagize ubusazi bwinshi nubwo navuze abo nkunda nabona gahunda. Ariko bibatera kwiyumvira ibintu byinshi ntabwo kuvuga ikintu kiba kiri ku mutima nabyo ni byiza canke ni byiza nabyo kubera ko ni byiza kwera nta mukindi ntubasaba nuko bonza baradukurikirana kuri nozenya kuri YouTube iyahe hariho Bontu film isi hari film yitwa Kanande twakinye ntumbaze ko boyiraba hariho n'iyindi team yitwa Mr. Dotty Official turi mu gukina filme nziza cane iryoshe amateka nininya cane muze muyirabe muyiteho turabategereje turabakunda cane murabasha kubagira ariko Mimi ndakwisabira akantu ndagusaba n'undi munsi twakorana ikiganiro oya ntacyo reka ndagahore ntacyo Mimi merci beaucoup ndagushimire mukobwa mwamikazi kana mwamikazi mukobwa mwiza w'i Burundi ndagushimire cyane. Okay, yes bakunzi ba Wagos TV ndabashimire cyane mwakomeje kudukurikirana mwabanye natwe kuva tugitangura ikiganiro gushika n'ubu gihere duhurire muri commentaire ndabasabe mukore partage comment na subscribe nganye musi maze mukore no kugakengera ndabashimire cyane naziko ni mubwo wa boss dufise nta kintu tushobora gukora tutari kumwe namwe ariko reka ndabashimire cyane bivuye ku mutima mwari kumwe na Didi Dakiem kuri micro ya mbere kuri micro ya kabiri mwari kumwe n'umwigeme mwiza cyane hama inyuma ya kamera ari Crema Pro nuko ndabashimiye cyane umunsi mwiza mwarahezagiwe ciao ciao.